Mwaramutse neza abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugenda muraramuka neza muri kano gatondo ko kuri uyu wa gatatu kw'igenekerezo rya kane ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024. Turabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ngaho kuri nomboresha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta bariko baravugwa cane mu bigezweho bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze mwese rero mw'ivyo nizo ry'amakuru azindutse ariko aravugwa muri kano gatondo. Dore ingingo nkuru rero tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abanyagihugu benshi cyane ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko bakomeje kugenda bariko barishimira inkuru nziza cyane, inkuru igendanye n'iboneka ry'igitoro ryari rimaze imisi, cyari ikibazo kimaze imisi by'umwihariko gifitwe n'abatari bakeya, ndetse gushika none amakuru akomeza kugenda aradusumira akavuga yuko rero igitoro kigiye gutangura kuboneka mu buryo bworoshe cyane. Ni mu gihe ku mbuga ngurukana bumenyi kandi hakomeje kugenda harerekanwa amwe mu makamyo menshi cyane agiye atandukanye, bivuga yuko rero by'umwihariko akomeje kugenda arava iyo ngiyo mu bihugu bya kure, akaba yerekeje igitoro by'umwihariko, akaba azanye igitoro nga by'umwihariko hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Amakuru kandi akomeje kugenda aradushikira by'umwihariko arerekana neza by'umwihariko ko hatangujwe uburyo bushasha bugendanye no kuba umuntu ashobora kuba yoronka igitoro, bitandukanye nuko byari bisanzwe bimeze cyangwa se uburyo by'umwihariko byari bisanzwe bimeze nga kuri muri kino gihugu cacu, aho gushika none rero ubu ngubu hatangwe uburyo bushasha buzajya bwifashishwa mu gucuruza icyo gitoro, akaba ari ubuhinga by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, akaba ari ubuhinga bwa none nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru kandi agiye atandukanye arakomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko menyesha ko hari bya bikamyo bikwega ibigunguru byuzuye igitoro biriko biraza bigana ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inyuma yaho rero by'umwihariko imeri ipakira igitoro ipakururiwe rero ku kivuko ci Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Amashusho arerekana ibimodoka binini cane rero bitwaye igitoro, ariko kandi gushika none bikaba bikomeza kugenda bigaragara ndetse binagaragazwa neza ko by'umwihariko ico gitoro mu kuzanga mu gihugu c'u Burundi gishobora kuzajya kiraronka undi cyangwa se kigahagasiba undi. Hashyizweho uburyo bushasha rero bwo kuzajya hishyurwa ico gitoro hifashishijwe ubuhinga bwa none, aho hari zimwe muri application umuntu azajya aradownloadinga muri Play Store kugira ngo abashe kuba arishura icyo gitoro, ndetse hakaba n'izindi application by'umwihariko zizajya zirifashishwa n'uzajya aradandaza icyo gitoro. Hakiyongeraho kandi n'iyindi systeme nayo izajya iracungirwaho imikoreshereze ndetse n'imigurire n'imyishyurire y'icyo gitoro nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Ibi byose kandi birazana impinduka mu rwego kugira ngo leta itazongera kuba yotakaza amahera menshi mu bigendanye n'igitoro, cyangwa se hakazamo ubusuma mu bigendanye no kukinyereza. Makamba, indongozi z'imbonerakure zarapfuye 10 zirakomereka nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Umwe mu ndongozi rero z'imbonerakure muri zone Gitara muri komine y'intara ya Makamba umumaniko bw'u Burundi yarapfuye aguye mu isanganya ry'imodoka kwibarabara ry'igihugu nimero 5 mu gice cya Limbo ni muri komine Nyanza Las mu ntara ya Makamba nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa, mu gihe imbonerakure zishika ku 10 zo zagiye zirakomereka nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikaho cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira. Mu gihe kandi muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko hotanguye umwaka w'amashuri, abigisha barasaba ababijejwe ko baronsa ibikoresho byo kwikingira mpox. Mu gihe kandi iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kimaze imisi by'umwihariko kiri muri gahunda zo kwakira doze z'inkingo zizajya ziraturuka mu bihugu by'amahanga nk'impano, mu rwego rwo kugira ngo zize zirabafasha by'umwihariko mu bikorwa bigiye bitandukanye, cyane cyane by'umwihariko ibikorwa bigendanye ibikorwa bigendanye no kwikingira, cyane harimo inkingo zikomakomeye zizajya zirabafasha mu kwikingira. Mu gihe kandi ngaha abasanzwe arabarizi nga muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bari baherutse kuba bosabwa kugaruka mu bice byose canke mu bice bakomeze kugenda barigishirizamo cyangwa se baratangiramo inyigisho mu nyuma
nyuma yuko kandi kibenshi bari barahunze ingwano zimaze imisi ziraba muri icyo gihugu cane cane biturutse ku muhari wa M23 ndetse n'ingabo za Republika iharanira intwaro rusange ya Congo. Kuko kandi bikomeje kugenda bigaragara, hari amakuru menshi akomeje kugenda haravugwa ndetse anagaragara. Mwese ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cyacu rero, aho turaza kugaruka ku nkuru ikomeje kugenda iravugwa iturutse nga mu gihugu ca Uganda, aho Bobi Wine usanzwe ufite ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni, amakuru akomeza kugenda aradushikaho none avuga ko rero uyu munyapolitiki utavuga rumwe na leta yamaze kuba yoraswa, ariko akaba yajyanywe kwa muganga kuko bikomeje kugenda biragaragara. Ndabahaye ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu mubandanya kudukurikira ndetse no kutwumviriza muherereye ijya nino ku isi, abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko abatwumviriza baherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Mwese ndabahaye ikaze, abatwumviriza muherereye by'umwihariko ku mugabane wa Afrika mu bice bigiye bitandukanye, ndabaramukije nanabaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu cyane. Abatwumviriza kandi by'umwihariko muherereye nga ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Reka nkwibutse yuko rero ari ubwa mbere usanga kuri ino mboneshakure yacu hano yanyu ya Burundi News TV, byonda ko ahanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubundi utange igitekerezo, ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe. Amakuru reka tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu bose batanguye kugenda bariruhutsa, abanyagihugu batanguye kugenda barakoma amashi mu nyuma yuko rero hari haheze hafi imyaka ishika kuri 3 atagitoro kiri kugenda kirabonekera kugenga mu gihugu c'u Burundi. Mu bihe bigiye bitandukanye kandi igihugu c'u Burundi biciye mu bategetsi bakuru b'icyo gihugu bakomeje kugenda bagaragaza neza ko harimwo bamwe mu bayobozi bariko barazana ubusuma bwinshi by'umwihariko mu bigendanye no kurangura igitoro hanze, aho by'umwihariko nyiricobero Evariste ubwe yivugiye yuko rero bamwe mu bakomisiyoneri ari bamwe mu bantu bariko barateza ikibazo nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi, ndetse by'umwihariko bikaza kugenda noneho birahuka cane ubwo bakizanaga ku giciro kinini cyane. Byageze aho rero by'umwihariko igihugu c'u Burundi rero gitangura kubura amahera yo kwishura icyo gitoro nk'uko bikomeje kugenda biragaragara cyane. Ariko kandi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, nyuma y'uko rero icyo kibazo cari gikomeje kugenda kiraba ikibazo kinini cyane nk'uko bikomeje kugenda biragaragara, nyiricobero Evariste Ndayishimiye we aherutse gutangaza neza yuko rero yifatiye icemezo cyo kujya guhangana ndetse no kwigira ku isoko nyine ry'igitoro mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba iyo homenyekana neza, cyangwa se abashe kuba yo kwimenyera uburyo kigura n'uburyo bihagaze. Amakuru akomeza kugenda aradusumira kandi akomeza kugenda avuga ko rero by'umwihariko yabashije kuba yomenya uburyo rero igihugu c'u Burundi cyagendaga kirariha amahera menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Nyamara kandi nubwo bimeze bityo, ikibazo cyakomeje kugenda kiraba ingutu, ariko kandi inkuru nziza, amakuru meza, amakuru yihuta, abanywanyi b'u Burundi ndetse n'u Burundi bakomeje kugenda by'umwihariko barishimira cyane n'uburyo rero hakomeje kugenda haranyuranyuranamo rero amwe mu mafoto ndetse n'amavidiyo yerekana uburyo ngaha muri kino gihugu c'u Burundi rero haba hari kwerekeza amwe mu makamyo menshi cyane azwiho gupakira amaritiro y'ibitoro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi bitoro kandi by'umwihariko bigiye gutangura kuza ndetse by'umwihariko n'ikimenyimenyi, amakuru akomeza kugenda aradushikira nuko hotanguye gushyirwaho uburyo bushyashya bwo kwishyura igitoro ndetse no kugicuruza cyane by'umwihariko binyuze mu buhinga bwa none nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta cyane aravuga ko rero abajejwe ibyo gucuruza igitoro by'umwihariko nga mu gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko bamaze kugenda barashyirirwaho ubuhinga, ndetse akaba bari baranabwigishwa mu buryo bwo kubukoresha, ndetse binavuga ko rero umuntu azajya araza kugura icyo gitoro by'umwihariko atemerewe kukigura, by'umwihariko atazajya aracyemererwa cyane uzaba atariyandikishije kuri ubwo buhinga. Bisaba yuko rero yiyandikisha ndetse akandikisha n'ikinyabiziga ciwe mu rwego rwo kugira ngo rero ugicuruza azajya abasha kumenya amaritiro cyangwa se ingene icyo kinyabiziga ciwe amaritiro cyaba cyemerewe kuba cyofata.
haba mu kukigura ndetse no mu kukiriha ndetse no kwakira uriko aragicuruza, by'umwihariko byose bizajya birakogwa mu buhinga bwa none, ndetse hakaba hariho n'ubundi buhinga buzajya burifashishwa na bamwe mu bazajya bariko barakontorora uburyo hishuwe ndetse n'uburyo igitoro cyaguzwe, by'umwihariko ndetse bikaza biranafasha abadandaza icyo gitoro kuzajya barongererwa ikindi bitarinze kumenyekana, batarinze gutanga cyangwa se kumenyesha yuko igitoro cyashize, kuko abazajya bariko barabikurikirana byose bazajya bariko barabimenya nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Icyakora abanyagihugu bakomeza kugenda bagaragaza neza ko by'umwihariko ibigendanye n'ibyo bikorwa ari bimwe mu bintu bishobora by'umwihariko kuzatuma muri kino gihugu cacu c'u Burundi by'umwihariko hashobora kuzagaragara ubusumbane, ndetse binavuga ko rero n'ibikoresho cyangwa se imashini zitanga umuyaga nkuba nazo zizajya zirashyirirwaho rero zizajya zirashyirwa muri iyo systeme igezweho kugira ngo hazajye hifashishwa kuriha icyo gitoro. Icyakora kandi ku rundi ruhande abanyagihugu bakomeza kugenda bashimangira ko rero babangamiwe ku buryo bukomakomeye cyane n'uburyo icyo gitoro kizajya kiranyezwa ku masitasiyo asanzwe ari aya leta cyangwa se ari ay'abategetsi bakomakomeye muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi rero akaba n'umukuru w'inama nkuru rero y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, ubwo yaraherekejwe n'umutambukanyi wewe rero umunyamabanga mukuru rero w'umugambwe CNDD-FDD Niyiteka Ndikuriyo rero Reverio, ndetse n'abagize inama y'inararibonye hamwe rero n'ubuserukizi bukuru, yarateye iteka rero ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru rero wahariwe ugwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD Imbonerakure Day ku nshuro igira iyo munani byabereye kuri Haikire Hepikwe mu gisagara ca Bujumbura. Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze ko rero uku kwezi kw'icenda ari ukwezi kuzaba ari kwiza, kuzaba ari ukwezi kw'isubizo cyane ku Barundi, ndetse ibibazo bimwe na bimwe bizoca birabonerwa inyishu nk'uko yakomeje kugenda arabigarukaho cyane. Ibirori by'uwo munsi kandi udasanzwe bikaba byaratangujwe ikese y'urugendo rw'agakura rero defile rwagizwe n'imbonerakure zaje ziva mu ntara zose zigize iki gihugu c'u Burundi. Ko bari bitabiriye by'umwihariko ivyo birori babonye akanyamuneza, ndetse babona yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye iyo by'umwihariko afise akanyamuneza kuko kubona inyishu za bimwe mu bibazo by'umwihariko bikomeje kugenda biragaragara muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Icyakora kandi by'umwihariko nubwo haba hagiye gutangirwa kubonerwa inyishu ku ikibazo c'igitoro, amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko ibibazo bindi bigiye bitandukanye bikomakomeye muri kino gihugu cacu c'u Burundi, cyane cyane ibigendanye n'umutekano bikomeje kugenda biraba ingutu muri uno mwanya nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Abanyagihugu bategetswe cyangwa barahamagarirwa rero by'umwihariko kunyura kuri Play Store kugira ngo babashe kuba boronka ayo ma application azagera abafasha mu kugura igitoro nk'uko mu kwishura igitoro nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi byose kandi biriko birakorwa mu rwego rwo kugira ngo leta itazongera kugenda irahomba iritiro nimwe cyangwa se ihera na rimwe kubigendanye n'icyo gitoro. Ariko kandi mu ijambo ry'ikaze umunyamabanga mukuru rero umugambwe CNDD-FDD Niyiteka Ndikuriyo Reverio rero muri uwo muhango yamenyesheje ko rero ashimishwa n'ukuntu urwaruka rw'umugambwe aramutswa rero ruhagaze n'umurindi ruriko rero kubwiwe urugamba rero rw'iterambere bararwambariye kandi bazotsinda ibikorwa byo nyine birivugira. Yanavuze ko kandi by'umwihariko ikibazo kigendanye n'igitoro cyamaze gutorerwa inyishu, ndetse bavuga ko rero kigiye gutangura kugaragara muri kino gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'iminsi mike rero batangaje ibyo ngibyo, ubu noneho ibintu byatanguye kugenda birigaragaza. Bamwe rero mu bajejwe cyangwa se mu bafise amasoko yo kudandaza igitoro mu gihugu c'u Burundi baramaze imisi barakangurira ndetse baranahugura abasanzwe ari abakozi babo mu bijyanye no kukidandaza ku masitasiyo kugira ngo bazabashe kugenda barifashisha ubwo buhinga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Mu ijambo ry'umukuru w'igihugu rero kuri uwo munsi umukuru w'igihugu nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'inama nkuru rero y'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yagaragaje neza ko umunezero afise rero kuko rero yabonye ko ugwaruka rw'imbonerakure rwafashe impanuro rero yaruhaye mu mwaka uheze 2023 imakamba hahimbazwa umunsi nk'uyu. Rero yamenyesheje ko ibimenyetso
ibimenyetso biriko rero biribonekeza ko Burundi rero bugiye gutera imbere mu mwanya muto cane, kuko rero igihe yari mu karuhuko akagendera rero amakoperative yiboneye ubwiwe rero ibikorwa vy'umurindi ugwaruka ruriko rero mw'iterambere, yaruhamagariye kandi kutibagira Imana yo yakuye Imana niyo yakuye igihugu c'u Burundi. Mu gihe Burundi kandi bwimirije ikirungo ciza c'amatora umukuru w'igihugu yasabye imbonerakure kwima amatwi rero basesa nkuyoze ushaka kubasamaza yabibukije kuba rero ahubwo inkingi y'amahoro n'umutekano bibwirizwa ku Barundi bose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ariko kandi nubwo bimeze bityo andi makuru akomeza kugenda aradusumira nuko nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi mu gihe ikibazo kimwe kiba kiriko kirakemuka ibindi bibazo biba bikomeje kugenda biriyongera. Hakomeje kugenda haragaragara ibibazo bikomakomeye cyane kuri no ngoma ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye. Bitangazwa neza yuko rero abarenga 100 baba bamaze kugenda bicwa mu bugenzuzi bwasohotse cyane ni mu cegeranyo cyashyizwe ahagaragara n'umuryango uyobogwe na Pacifique Rinahazwe ushinzwe kurengera abarundi bari mu kaga. Mu gihe kandi abantu benshi bakomeje kugenda baranyuruzwa kuko bikomeje kugenda biragaragara cyangwa se nkuko bikomeje kugenda biratangazwa, ariko kandi amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba agaragaza ndetse by'umwihariko anemeza uburyo ngaha mu gihugu c'u Burundi by'umwihariko ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kugenda kirazamba, ndetse by'umwihariko mu gihe nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye acimura ikibazo kimwe ikindi kiba kiriko kiraza nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Makamba indongozi z'imbonerakure yarapfuye izindi 10 zirakomereka. Umwe mu ndongozi z'imbonerakure muri zone Gitara muri komine n'intara rero ya Makamba ubumanuko bw'u Burundi yarapfuye aguye mu isanganya y'imodoka kwibarabara ry'igihugu nimero 5 mu gice rero cya Rimbo muri komine Nyanza Ras mu ntara ya Makamba. Isoko mu gipolisi rero ritomora ko izi mbonerakure shika ku 10 zakomeretse cyane, kandi byariko ko iryo sanganya ryavuye ku muvuduko munini cyane w'umuduga barimwo. Abo banywanyi b'umuhari ugwaruka rero rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari bavuye nyene muri byo birori byatunganyirijwe i Bujumbura mu guhimbaza umunsi mukuru rero wahariwe imbonerakure uzwi nk'imbonerakure Day. Bari bagiye rero mu makamyo yo mu bwoko bwa Fuso mu bisanzwe zipakira rero imizigo ndetse n'ibikoresho byo kubaka nkuko ariko bisanzwe bimeze ngaha mu Burundi. Bari bagiye mu makamyo kandi yo mu bwoko bwa Fuso nkuko bikasanzwe bigaragara, abari bapakiwe rero nk'ibidandazwa mu gitondo rero baja i Bujumbura muri ivyo birori. Ntibitangaje rero ko hoba isanganya nk'iryo umuderevu ndetse na bamwe mu mbonerakure baragorana bigasongwa nuko rero bari banyoye cane. Ibara ryaciye rero riragwa, niko rero umwe mu baronse yabwiye SOS Medias Burundi ariko ativuze umwirondoro wiwe kubw'umutekano wiwe. Ayo makuru aremezwa na rimwe mu masoko rero mu gipolisi rimenyesha ko rero iryo sanganya ryavuye ku muvuduko muremure n'ububi rero bw'ibarabara. Imiryango rero yabakomeretse n'uwapfuye iri mu mubabaro igasaba indishi rero cane ko rero iyo modokari itari yagenewe gutwara abantu nkuko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi kandi bikomeje kugenda birafata indi ntera nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi mu gihe abanyagihugu bakomeje kugenda barahura n'ibibazo by'imfu zigiye zitandukanye, haba guturuka ku binyabiziga, amabarabara mabi ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ngaha muri Kongo ku banyeshuri bashika kuri muri Kongo abanyeshuri botanguye ibikorwa by'amashuri kuko bikomeje kugenda biragaragara, by'umwihariko leta y'icyo gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ikomeje kugenda irasabwa gutanga ibikoresho byo kwifashishwa mu gukingira mpox. Muri RDC umwaka w'ishuri rero watanguye kuri uyu wa 2 Nyakanga 2024 mw'inkambi ya Rusenda ni mu ntara ya Sud Kivu. Impunzi z'abarundi zirafise ubwoba kuva rero hatowe abantu 4 bagwaye ibiheri by'inkende cyangwa mpox. Ibyo byatumye rero abigisha basaba abajejwe amagara y'abantu kubaha ibikoresho by'isuku imbere y'uko rero umwaka w'ishuri utangura.
amashuri atandatu afise abanyeshuri ibihumbi bishika kuri bitanu mw'inkambi ya Rusenda no mu micungararo by'umwihariko yayo niyo rero arabwa niyo ngorane. Abigisha bakaba bari basaba abijejwe kubaha amasabuni, indobo hamwe no kongereza rero ibirasi byo kwigiramwo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Dushaka nk'uko byatangajwe bati dushaka yuko rero baduhereza ibikoresho byo dufasha kurwanya mpox. Dusaba ko rero turonswa ibikoresho by'isuku n'incaco zabigenewe. Niko rero bishikirizwa na Giroji, umwigisha ku ishuri ryisumbuye rya Sibatwa, ishuri riri ku metero zishika kwijana uvuye mu nkambi ya Rusenda. Iyo nkambi rero iri muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Ico cimwe cya Kanina Andre, umwigisha wo mu ishuri ritoya rero rya Rusando, ahari umurengera rero w'abanyeshuri mu mashuri y'i Rusenda. Nta muti dufise rero, hari ibirasi abana bararenga kuri 70 kandi hari abo dusanga rero bicaye ari bane ku ntebe imwe. Dusaba ko rero ibindi birasi ndetse ko nabyo byotangura kugenda biradushikaho. Urongoye impunzi mu nkambi rero ya Rusenda, Hassan Chuma, yatangaje ko rero izo ngiro zafashwe mu ntumbero yo kurwanya ko karanda. Mu ndwi iheze ONU yatangaje ko rero irajwe inshinga n'ukuntu ico ciza ca mpox kibandanya rero gukwirakwira mu makambi y'impunzi mu ntara ya Sud Kivu. Ku bw'abajejwe amagara y'abantu, impunzi zishika kuri 42 ziramaze gufatwa n'ako karande k'inkende muri iyo ntara. Ishiramwe ryita ku magara rero by'umwihariko y'abantu OMS ryibutsa ko rero abantu barenga ibihumbi 18 bamaze gufatwa niyo ngwara. Hakaba rero haramaze gupfa abatari bakiye bashika ku majana 615 muri RDC. Umushikiranganje w'amagara y'abantu muri RDC Dr. Roger Samuel Kamba arasaba abavyeyi guhimiriza abana babo rero kubandanya bakurikiza amabwiriza y'isuku mu ntumbero yo kwikingira mpox. Inkambi ya Rusenda iharugwamo impunzi z'abarundi bashika ku bihumbi 30 nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ibi byose kandi by'umwihariko bikomeje kugenda biraba mu gihe iki gihugu gikomeje kugenda kiragwana n'intambara ndetse by'umwihariko n'ibindi bibazo bikomakomeye cane. Reka amakuru yacu kandi tuyasoreze ko bikomeje kugenda biratangazwa cane ku makuru yihutsa, aho by'umwihariko bamwe mu bayobozi bafatanyije na Bobi Wine usanzwe afise ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi nga muri Uganda bwamaze kugenda buratangaza neza yuko rero uyu mugabo iyo yaramaze kugenda araraswa canke yaba amaze kugenda agirirwa nabi cane n'igipolisi cya Uganda. Ariko kandi amakuru yihuta akaba avuga yuko rero yamaze kugenda yihutanwa kwa muganga kugira ngo abashe kuba yo kwitabwaho. Icakora amakuru ko amashusho akomeje kugenda aranyuranyuranwamo rero ku mbuga ngurukana bumenyi arerekana ndetse akanagaragaza by'umwihariko uburyo uyu mugabo iyo yamaze kugenda apfukwa cyangwa yitabwaho. Iyi nkuru turaza kuyibagezaho mu makuru yacu akurikira tumaze kuyegeranya neza nk'uko biriko turabifashwamo n'abamenyesha makuru bacu. Ndabashimiye mwese.